ibarabara rifise akamaro kanini ku mwene gihugu ntawo kadondagura ngo akamare. Je nohanura abantu bavuga ko batokora ibikorwa vy'iterambere, abo bantu no bahanura ko ivyo bintu bataremenya ico bari. Bagenze muri ko muradukurikirana kuri Vision Talk Media. No munsi n'umunsi udasanzwe aho twagendeye mu ntara ya Bujumbura Rirare, aho bita muri zone Kiyenzi commune Kanyosha. Twagendeyeyo kugira ngo turabe mbega bene gihugu baho babayeho gute, ubuzima bwaho bwifashe gute, mbega amaronderero yabo bimeze gute. Hamwe n'ivyo rero twaciye dushika ahantu hari urugomero rw'amazi asanzwe ariyo akwiragizwa muri iki gisagara ciza cacu ca Bujumbura. Twahuye n'umwene gihugu waho aho yitwa Ntahomvukiye Ferdinand, ahagira tuyagire kwera ko ni waba muri aka karere. Reka tumuhe kaze kugira ngo atwidondore atwibarire. Urahawe kaze. Ego murakoze. Je nitwa Ntahomvukiye Ferdinand, sanzwe mba kuri no mutumba wa Nyamaboko uhanamiye igisagara ca Bujumbura. Nyamaboko nayo iri hafi nyene y'igisagara ca Bujumbura. Urabona ko uduga uva aha baciye amabarabara uduga nk'iminota nk'itanu umaze kwinjira muri commune ya Kanyosha Rirare, ariyo ubu izohava yitwa Mugere yagutse. Rero mu bisanzwe nkuko vyama vyavuzwe, iyi commune iri mu makomine ahanamiye igisagara ca Bujumbura, kandi abene gihugu murabona ko bari ku mirimo. Hariho abariko bararima, hariho abariko barabumba amatafari ngira mwababonye, hariho abariko baja mu masoko mwababonye ingene barengana. Ivyo vyose rero tubikesha amahoro. Ego sinzi ko hari ikindi mwombaza kuganda bisho. Urakoze cyane, tugushimire. Hamwe n'ivyo rero urumwene gihugu waho twaciye aha turabona urugomero, turabona ko hasanzwe hari amazi meza. Kumbure hari ico kera itandukaniro rihari, kera atamazi arahaboneka, n'ubu uye amazi amaze kuboneka. Mbega nirihe tandukaniro mubona rya kera n'ubu mumaze kuronka amazi? Twabonye n'amabarabara arahari. Lego murakoze. Itandukaniro rirahari rinini cyane. Je maze imyaka ishika 7 mbaye hano hantu, ngihashika nta barabara ryari rihari, nta mazi yarahari, n'aya mazu mubona canke ritangi duhagaze ko nta ryari rihari. Mugabo amazi twarashobora kuyavoma muri Mugere uruzi ubona hakurya yacu, yandi tukayavoma ahantu bita mu Nyabiroro, yari amazi mabi cyane. Ariko uyu munsi ibarabara rimaze kuboneka, itangi ry'amazi rikaboneka, ubu turanwa amazi meza, turamesura tukoga gashaza, ibintu ni vyiza cyane. Donc rero itandukaniro rirahari rinini. Hatari amazi urumva twararuha, muga amazi amaze kuboneka ibintu byose bigenda neza. Urakoze cyane. Hamwe n'ivyo rero mwatubwiye ubuzima bwa hano, tumva ko muhazi hakiri kera. Hano naho twita muri Rirare. Hano hasanzwe hazwi ku kintu cyane citwa gucumba amarobe, umuswage. Yego. Mbega hano iwanyu vyifashe gute? Ino bitagoranye, uriko uraraba hirya no hino urabona turakikujwe n'imirima y'imyumbati. Akarobe turagafungura neza. Turi hafi y'ikiyaga, ikiyaga urakibona hajya. Turasimbira nko mu Ruziba, ni minota nka 30 uvuye aha duhagaze kugira ushike ku isoko yo mu Ruziba, ni minota 30. Turasimba tukagura kadagaraze ababodukunze dutunzwe n'akadagara turagakunda cyane. Irobe nta ngorane, ubugari bw'imyumbati turakubita. Ubu naho nyene twarizukiye no kurima ibigori. Ibigori turarima ibigori, kare je nk'icaruka twararima ibigori tukavyotsa, ibindi navyo tukatwara mu isoko. Mugabo umugambi w'igihugu aho uziye bakatubwira ko dutegerezwa kwimbura hanyuma tukabika mu bigega. Turiko turavyiga buke buke naho bigoye, turimbura ikigori kandi tukagifungura bitagoranye. Nakoze cyane.
cyane nuko mwumva nshuti bagenzi ko muradukurikirana ikiganiro kiraryoshe cyane aho twagendeye kuri uno mutumba aho abenegihugu bariko baratuganirira tunaturiya babonye abenegihugu bariko barakora imirimo itandukanye hari abariko barafyatura amatafari ivyo navyo ni kubera amazi bariko baravoma kandi bari banezerewe ivyo mbega ni kihe kintu mubona hari itandukaniro kera amazi atari bwaze hano hamwe n'ubu mbega amabarabara ko twabonye hariho n'amabarabara vyagenze gute kugira ngo hashika amabarabara murakoze cambere reka mpere kuri iki c'amazi tukiganira nari nakivuze ko amazi twayavoma muri Mugere ayandi tukayavoma ahantu bita mu Nyabiroro no kuvuga abene gihugu twararuha cyane twararuha kandi twanwa amazi mabi wasanga abana bagwaye inzoka natwebwe dukuze inzoka zaradukarira cyane mugabo rero ikintu kiryoshe twaragerageje turaja hamwe bwa bumwe nyene turiyungunganya urabona iryo barabara rya Mukungugu turaraba ati none iri barabara rya Mukungugu ko rigera hepfo yacu nta kuntu twofata tugaca natwe ijyacu kugira ngo rishike aha haruguru iwacu tuze twiyunguruze bitagoranye hanyuma aha turafise umukuru w'umutumba dukunda cyane n'umutama bita mu Nyanka Emmanuel ico ciyumviro aragishigikira kandi nawe yakizanye ibarabara turarica abene gihugu turaci barabara ry'imigenderanire turikura hakurira rya Mukungugu turaduga turifatanya nirija mu Nyamabo iryo barabara rero rimaze kuboneka haciye haza umugambi w'igihugu Regidezo kiraza ryabarabara twaca icishamwe imashine irarihinyanyura buke rimera neza hanyuma ubona bazanye ikigomero novuga itangi ry'amazi aha ubona duhagaze amazi dutangura kuvoma tangura kunwa amazi meza ubu bya bintu byo kuruha tugenda muri Mugere tuduga hari ya ruguru mu Nyabiroro byaraheze ubu tunwa amazi meza ngira ngo niryo tandukaniro rihari urumva kare twararuha tuja kuvoma kure tushaka umuntu nawe yiyubasha ashaka kunwa amazi meza yavoma hari yepfo kujya akaparata ugasanga ibido ariko ibido imwe y'amazi ayigura amafaranga 1000 ivyo rero bibayemo umwanya muremure urumva ko ubu uri kuratakaza ubutunzi bw'igihugu ubutunzi bw'umuryango twararuha cyane ugasanga amafaranga twokoresheje mu bindi twovuze mw'abana tiko turayagura amazi muga kugeza uyu munsi rero nta mazi tugura amazi turavoma uhereye mu gitondo ugombora kesho uri kuravoma amazi umva ko ibintu ari byiza cyane urakoze cyane Perezida wacu Evariste Ndayishimiye yavuze ati iterambere ni ry'abene gihugu nitwe turikora rikongera rikatugarukako namwe nkuko mwumvise akamo yaduteye mwaragiye hamwe muracibarabara niyo mpamvu twabonye amamoto asigaye aduga kugira ngo mwiteze imbere mbega nakahe karusho mwabonye kuva muciye ibarabara n'imbere yaho ritari bwahabe murakoze cyane akarusho kare hari kanini cyane mbere sinogira n'urugezo ndakageza ko kubera ko ibarabara rimaze kuboneka umuntu ariyunguruza bitagoranye akarusho arahari cyane ko umanuka ku soko mu Ruziba urashobora gukoresha iminota 30 canke 25 bivanye n'utuguvu uriko rakoresha ariko uyu munsi aho turonkeye ibarabara urafata moto mu minota 5 kabushitse kwibarabara aho urumva ubucunguje umwanya koresheje umwanya neza byose tubihabwa n'iryo barabara hanyuma aha turi amatongo yaho nta gaciro yari afise kuko umuntu yaje kugura itongo byasaba ngo abone ahazoca mbega nziyunguruza gute ninagwaza umwana ninagwaza umuryango bizogenda gute bizonyorohera kumutwara kwa muganga rero ubuye ibarabara rihari ibintu byose byaciye bija ku rutonde amatongo yaragize agaciro aha tubona uje kugura itongo ngaha urarikora mu mufuka kare haragurwa 200 300 je nkihashika nagura kuri are 400 mugubu jewe hajyamba hagurwa umiliyoni n'imiliyoni 12 urumva ko kubera iryo barabara itongo ryaradugije agaciro hanyuma iyo ugwaje umwana iyo ugwaje umuntu biroroha kumutwara kwa muganga kubera iki hari barabara ngako karusho rero uburusho ni bwinshi donc ibarabara rifise akamaro kanini ku mwene gihugu ntawo kadondagura ngo akamare murakoze cyane tugushimire cyane ufise n'ivyiza ugenda ubona mbega kuri hariho abavuga ngo jewe sinoje hamwe ngo nkora ibikorwa ngo ncibarabara ngo ko sindi leta ngo sinokora ngo iki iye ngo araba bijejwe mbega abo nabo kuri uruhande bivanye n'ivyo we wabonye mwaciyemo woba hanura iki je nibaza ko umuntu avuga ko atoci barabara
atokora ibikorwa rusangi ntiyoba ari umwene gihugu akundi, kuko iyo leta tuvuga leta ninde? Leta ni twebwe leta ni twebwe, kuko umutware canke umutegetsi ntiyotwara ntiyotegeka atabene gihugu bahari. No kuvuga rero iyo leta nitwe tuyigize, nitwe dutegezwa gukora ivyo bikorwa. Hariho ivyo umwene gihugu adashobora gukora n'ivyo, ariko hariho n'ivyo umwene gihugu ategerezwa gukora kugira ngo ateze imbere igihugu. Hanura abantu bavuga ko batokora ibikorwa vy'iterambere, abo bantu no bahanura ko ivyo bintu batari bimenye ico bari. Iyo umwene gihugu yategerezwa gukunda igihugu akagikorera. Sinzi ko nocishamwe akantu ko muri Kongo murabona harateye intambara abakongomani barata igihugu barahunga. Kubera iki? Novuga ngo nta karanga mutima bafise k'igihugu. Bambabarire nimba bariko baranyumva, ntitwoba nkabo rero. Yego ni bene wacu turavukana, mugabo mu Burundi ntitwari dukwiye kumera nkabo. Jewe iyo ndiko numva amakuru nkumva umuntu umwene gihugu ntariko arashigikira igihugu ciwe, numva bibabaje cane. Rero umwene gihugu yategerezwa gukunda igihugu ciwe, ndetse bishoboka no kucibura akacibo ariko ivyo ni ibikorwa vya leta, turafise igisirikare cogwana. Mugo ubonye umuntu ariko aragirira nabi igihugu ntiwomureka uko nyene, wotera kama babijejwe kugira ngo ibintu bigende neza. Rero iterambere ni rya twese, ni ry'umurundi wese, yaba uri hanze y'igihugu mugari umurundi. Iterambere ry'Uburundi arimwo, na jewe ndi umwene gihugu waho, iterambere ry'igihugu ndimwo. Abantu babeshejweho n'uburimyi n'ubworozi, ico nico kintu kibeshejeho abene gihugu bahaturi. Abandi n'abamaso baraja kubaka, abandi n'abarovyi, ubwo nibwo buzima babaye. Hanini n'uburimyi, ubworozi, ukubaka no kuja kuroba. Ivyo nivyo bikorwa novuga vyibanze bakora, nivyo vya mbere bakora, nivyo vyibonekeza. Harimo n'abakozi ba leta, hariho abakorera leta, hariho n'abakorera mu buzi bw'abikorera ivyabo, ariko hanini muri rusangi abene gihugu baha batunzwe n'uburimyi n'ubworozi, nivyo vyo kuroba, ariko ahanini n'uburimyi n'ubworozi. Murakoze. Nka jewe naje bwana turiko turavugana, ndi umwene gihugu, ahanini ikintunze cane n'uburimyi. Yego ndafise n'akazi nkora, kandi ako kazi nkora niko kamfasha muri ubwo burimyi. Turazi ko iyo umuntu arima ata amafaranga afise biragora kugira ngo ashike ku ntumbero. Rero ako kazi nkora karampa amahera, hanyuma nkashira muri bimwe vyo kurima, ari agatabire nkagura, ari igitungwa nkagura, igitungwa kigata amase, hanyuma nkatabira rya tongo. Urumva muri make uburimyi mu Burundi nibwo bwa mbere, nibwo butubeshejeho. Urakoze cyane, tugushimire. Hamwe n'ivyo rero tumvise ko uri umurimyi, mbega nikihe kintu kuva Regide zitarazana runo rugomero hano arego rusanzwe rugabura amazi hano mu gisagara ca Bujumbura, muri muha zone Kanyosha aho bita Ruziba, Nyabugete n'ahandi hatandukanye, amazi y'uru rugomero tubona niyo Regide zo ihakwiragiza aya mazi. Mbega nikihe kintu mushima ndetse kumbure ni muri wa mugambi ko dukunda ivyacu, kumbure hari ababona ko vyanse vyabaye nabi, ariko kuva Regide zo ibazaniye amazi nikihe kintu mwishimira? Murakoze. Nari nakivuze ngo amazi, ico twishimira nuko tunywa amazi meza kandi tukayanwa tutayaguza amaheye. Tubwe ngaha turi nta mazi tuce turashishimira cyane kandi turagikenguru, ariko kuvyerekeye uburimyi aya mazi ntibayaduhaye ngo tuyakoreshe mu by'uburimyi. Oya, tuyamesuze, ariko kurima tuyakoresha mu kurima, kuko sico gikorwa bayazaniye. Muri make nico, ariko amazi murazi ko bavuga ko amazi ari ubuzima. Ivyo rero turabyishimira kuba dufise ayo mazi. Murakoze. Nuko tugushimire cyane. Hamwe n'ivyo rero ni muri wa mugambi dufise imbono mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, dufise imbono ko mu 2040 ari igihugu cifashe, 2060 ari igihugu giteye imbere. Mbega mwebwe nk'abene gihugu muri ko muja hamwe bivanye n'umuvuduko n'umurindi muri ko mukorana ishaka kugira ngo mwiteze imbere, mwibona he muri ico kiringo? Murakoze cyane. Ico kibazo kiragoye kwishura, ariko reka ngerageze kwishura buke buke. Uwo mugambi nkuko abaturi imbere bawushizeho, bakandi bakaduhimiriza kugira ngo dukoreshe inguvu,
uwo mugambi rero w'imbona kazoza w'imyaka 2040 igihugu giteye imbere cifashe murakoze hanyuma 2060 igihugu giteye imbere. Ivyo byose birashoboka nitwaje hamwe kandi nitwafatana mu nda hanyuma tugakunda igihugu, abantu twese tukiyumvanamwo hanyuma tukumva ko twoja hamwe kugira ngo tuteze imbere igihugu cacu. Ivyo byose rero birashoboka, natwe aho turashobora kuhashika mu gihe tuzoba dufatanye mu nda. Bwa bumwe butahari igihugu ntigishobora gutera imbere ntaho kiza. Umwe ni baciye umugani ngo ubusho budashira hamwe bushira n'ingoga. Iyo rero dushize hamwe byose birashoboka. Aho niho mpagaze. Urakoze cyane, tugushimire cyane. Hamwe n'ivyo rero nigiki mushima bivanye n'ingene mubona igihugu cacu. Kumbure hariho abavuga ngo kabaye, nibaza ko twebwe nyene turi mu gihugu nitwe bo gutanga inkuru nziza, nitwe bo kuvuga ivyo tubona, tukavuga ivyo tubona, ivyo tubayemwo, ubuzima tubayemwo. Nk'umwene gihugu rero usanzwe kora imirimo yawe, wavuze ko uri umurimyi, wavuze ko uri umworozi, usanzwe ufise n'akazi, usanzwe kagutungiye umuryango, nigiki ubivugako? Bo jeco no bivuga ko muri make Jesse novuga nk'abo bantu kuko jewe uyu munsi ndaja ku kazi nkataha ijoro nta muntu nkomanga, ayo n'amahoro. Ivyo byose tubikesha amahoro. Iyo rero hari amahoro bavuga ko umuhoro umwa. Rero jewe nka jewe novuga ko ibintu ari vyiza cane naho atanyambo ibura agahonda, ariko muri make je ndavuga ati ibintu bije neza kuko amahoro turayabona. Amahoro ni sawa, umuntu arajya akaryama, umuntu ararondera ivyiwe, ata muntu amuri yugwara. Tuvuze kandi murabona ko mu vy'uburimyi nakivuze naho navuze ko ndima, hari ibintu bitugora cyane agatabira, hari igihe tukaronka bigoranye. Leta rero ico twoyisaba muri make nuko yogerageza ikongereza ujya mugambi kawukomeza, ikongereza. Hariho abene igihugu badashobora kugura ujya mufuko wose w'intabire, ikagerageza muri bimwe vy'uburimyi nyene igafasha umwene igihugu mutoyi wo hasi kugira ngo igabanye. Uvuze ubuzima bwa hano musanzwe mubayemwo, twabonye murafise amabarabara, ubu aho umuntu agwaye ashobora kwivuza vyoroshe, kora yofata déplacement yari yose agashika kwa muganga. Hamwe n'ivyo rero nigiki nk'umwene gihugu ushobora kugira ico usaba bariko baradukurikirana? Bo ahanini ico nosaba ni leta. Ico nsaba ndagisaba leta. Murabona haturi ibarabara turarifise, amazi turayafise, twariyungunganije kandi turagura n'amapano kugira ngo tube ahabona. Mugayo mapano rero aratugora cyane kubera ko murabona ubu hariho ubukene mu gihugu, abene gihugu turakenye. Ugiye kugura bateri usanga igurwa amafaranga atari make cyane, kandi nayo ushobora kuyikoresha umwaka ukamugura bateri kira ku mwaka ugura bateri. Rero ico nosaba ahanini ndagisaba leta nkuko yaduhaye aya mazi ya Regidezo, nibarabara mbere karari narisubiramwo, ni twoyisaba ko yoduha umuyaga nkuba. Amazi n'ubuzima, umuyaga nkuba nawo niterambere. Turashaka ko twotera imbere, batwakirize natwe tubahabona nk'abandi, dufatwe nk'abene gihugu nk'abandi. Murabona aho hepfo baraducanirako, mugaha natwe turi haruguru tukaguma turi mu kizimwe. Iyo akabateri kabaye faible ucurara mu kizimwe. Rero nka leta niyo ijejwe abene gihugu, iduha umuyaga nkuba natwe tubahabona. Murakoze.
kubera amazi hano turabona arahevura kisese ubu ni sawa. Ni bibi none ebi twagomba kumenya ukuntu hano vyifasha amazi. Ego nta kindi si bibi. Tugushimire cyane twongere dushimire inshuti bagenzi bariko muradukurikirana aho twahuye n'umwenegihugu akatuganirira hamwe n'ivyo imbere ko turangiza reka duhe umwenegihugu nakahe kajambo kagasuni karugi ushobora kubwira abariko baradukurikirana. Abariko baradukurikirana sinobura ico ndabatekerera. Uburundi bwacu ni igihugu cacu, Uburundi bwacu nibwo bwatwibarutse mu majambo make niko abarundi dukunda kuvuga, ariko Imana yose Imana ahanini niyo twahaye ikibanza ca mbere, niyo duha ikibanza ca mbere, tutabivuga ku munwa mugabo tubishira no mu bikorwa. Rero nkuko rero Uburundi bwacu ari ubw'iwacu atari ubw'abandi b'abanyamahanga, ico nosaba umwenegihugu wese novuga ngo abufumbatire, amahoro dufise tuyafumbatire, ntiducanemwo, dukundane, tutaravye ngo naka n'uyu canke n'uyu, mugabo dufatane mu nda, atawanja wangura, umuntu aronse ico aronse ahe mugenzi we mu mahoro, ataravye ngo mbega ngo ntiduhuye mu vyiyumviro. Abadasangiye ivyiyumviro barasangiye umutumba, barasangiye ikomine, barasangiye intara, barasangiye igihugu. Iyo hageze rero ibikorwa by'iterambere byubaka igihugu, twese turengere ivyo turimo bidutandukanya, ariko duteze imbere igihugu catwibarutse. Murakoze. Nuko murakoze cyane inshuti bagenzi bariko muradukurikirana, tubipfuriza amahoro, umugisha, amagara meza, abari kubuzi tubwe ngo mugira akazi keza, abaryamye bivanye naho badukurikiranira bari tubipfurize ubuzima bwiza. Murakoze cyane. Shalom shalom.